Good morning, good afternoon, or good evening. How are you? Welcome. Let's get started with today's lesson. Uno munsi tugiye kwiga ku cigwa titre ivuga ngo decimal numbers. Mu gifaransa tuvuga ngo les nombres décimaux. Rero tugiye kwiga kuri ibi biharuro dutanguriye ngaha murabona ko dufise 0.2. Ikintu kimwe nashaka manze mvuge nuko mu congereza dukoresha kaburungu ahantu twari gukoresha virgule mu gifaransa. Nukuvuga mu gifaransa aho dukoresha akaburungu mu gifaransa, mu congereza cyo dukoresha virgule. Aho dukoresha virgule mu congereza, mu gifaransa naho cyo dukoresha akaburungu. Nico gituma ngaha mubona twagize ngo 0.2 kuvuga aha ni nkuko twakugira 0,2. Mu gifaransa dukoresha agakwabu canke virgule, agakwabu. Ariko mu congereza dukoresha kaburungu. Aho mu congereza dukoresha muramanze kuraba ngaha hepfo inepfo gose kuri bituza kubona mu nyuma. Aho dukoresha agakwabu mu congereza, mu gifaransa naho duhakoresha akaburungu, naho dushira akaburungu. Reka rero turabibona neza, tumaze turabe ngaha. Aha dusoma ngo 0.2. Ngira biroroshe cyane. 0.2 0.2 canke dushobora gusoma ati 0.2 gusa, kubera ko nubundi ubusa nyene n'ubusa mu kirundi niho bavuga ngo ubusa gusumba kamara amazi, ariko ntavyo nzi sinzi, ariko kubera ko ubusa ari ubusa dushobora gusoma ubusa tukabusoma canke tukabureka tukivugira ngo 0.2 canke tukavuga ngo 0.2. Reka tuje ngaha munsi naho ahavuga ngo 89. Kumbure hari umuntu ushobora kuba ari ubwa mbere aravya ama video. Twarize ibiharuro guhera kuri rimwe guca kwijana. Namba rero iyi video ari ushikiye ku bwa mbere, raba hari indi video yanditse ko cardinal numbers. Aho niho twize kuva kuri rimwe gushika kwijana, kuva ku busa mbere washaka twahereye ku busa gushika kwijana. Rero ubanza kuvyiga kugira ngo ushobore gutahura ibiharuro. Ahanditse ngo 89 point, mu gifaransa nkuko bari kuvuga virgule cyangwa agakwabu, 0.33. Rero mu congereza ibiharuro biri nyuma y'agakwabu ntitubisoma kurya dusoma mu gifaransa ngo virgule 33. Oya, atuvuga ngo virgule 3 ni gatatu gatatu. Nituvuga ngo 33, oya, tuvuga 89.33. Apana 89.33. Oya, aho bisomye nabi. Hepfo naho dufise 5.928 niko dusoma. Uvuze ngo 5.928 niba ari byo, tuvuga ngo 5.928. Reka tubandanya hepfo naho dusoma ngo 72.04. 72.04. Amuze naho dusoma ngo 0.061. Ndibaza birumvikana cyane. Aha rero kubera ko nyine hatangurwa n'ubusa, dushobora ubwo busa kubwihoza. Bavuga ati point tugera ku kaburungu 0.061. Navyo biravugika neza cyane, birumvikana. Sawa, reka tubandanye rero. Nkuko nari nabivuze, twarize ibiharuro guhera kuri rimwe gushika kwijana. Uno munsi rero reka tubandanye duhere ku biharuro bisumba ijana dushike ku miliyaridi. Nukuvuga biroroshe cyane. Hari regle ngoma ndabereke itayoroha cyane, bigaca bituma mu kubisoma bikorohera gose, ugasanga biroroshe nko kunywa umusururu. Ego cardinal numbers. Amajana abiri mu gifaransa tuvuga 200. Uko dukoresha 2 garo kabiri hama 100. Nico kimwe no mu congereza dukoresha garo kabiri 2 hama 100 tuvuga 100. So 200 ica byoroha rero. Hadusoma ngo 200 ari amajana 5 birumvikana. 500 500 kuko 100 tuvuga 100 byoroha cyane. 900 900 900
nuko reka tubandanye rero igihumbi tuvuga ngo 1000 hari n'abavuga ngo 1000 navyo nivyo 1000 rero murabona bimwe nako ndababwira aha mu gifaransa dushiraho akaburungu aha dushira akaburungu ntidushirayo virgule ariko mu congereza dushiraho virgule ukiza akaburungu uba wihenze mu congereza nuko biraba neza rero kugira ngo umenye kuntu babikoresha nukuvuga ni contraire y'igifaransa ku kaburungu no ku gakwabo kuri virgule no kuri point ni contraire y'igifaransa niko tubikora mu congereza tuvuga 1000 tugakoresha virgule hanyuma ni 1500 igihumbi n'amajana 5 1500 1500 aha kandi iki kiroroshe ushobora kugisoma ngo 1500 hamarika tubandanye ngaha naho dusoma ngo 1985 kuko umuntu twavyanditse ngaha ushobora no kubisoma ngaha canke tugasoma ngo or gasigura ngo canke 1985 tugasoma bibiri ibiharuro bibiri ukwavyo no muri Faransa murazi ko tubikora tukavuga ngo 1985 kuvuga 19 tubisomye ukwavyo hama 85 kandi tubisoma ukwavyo nico gituma duca tuvuga ngo 1985 none itandukaniro riri hehe umwavuze ngo 1985 undi akavuga ngo 1985 ibi kenshi tubivuga ku mafaranga ibi vya mbere dusoma ngo 1985 ku mafaranga murazi ku mafaranga ari kibazo uyihenze ko nyene haba habavyo cyo gituma tuvuga kimwe ku mafaranga 1985 dollars y'amadolari ariko iyo turiko turavuga ku myaka umuntu ko bagiti wavutse ryari ukaba wavutse mu 1985 wisomera ibiharuro bibiri I was born in 1985 umuntu akubwiye ngo when were you born I was born in 1985 ya canke ukavuga I was born in 1990 ni kuki bisoma mu buryo bworoshe cyane hanyuma turabe ko dusoma 100,000 mu Congereza tuvuga ngo 100,000 ni nk'igifaransa 100 100 1000 bica byoroha cyane 100,000 100,000 hanyuma reka turabe umuriyoni tuvuga ngo 1 million 2 million 3 million hama kiraza kwibagira amavirigire dushira amavirigire nkuko twayivuze dushira amavirigire ntidushira y'uburungu mu gifaransa dushira y'uburungu Icongereza amavirigire umva turavyenterchange mu Congereza no mu gifaransa bandanye aha rero tuvuga ngo 1 million hanyuma iyo tugiye ku muriyaridi tuvuga ngo 1 billion mu Congereza tuvuga ngo mu gifaransa tuvuga ngo 1 milliard gifaransa kabisa kirajura 1 milliard mu Congereza tuvuga ngo 1 billion hari n'abavuga ngo 1 milliard ariko nikivugika kenshi icyo bakoresha kenshi bakoresha ngo 1 billion sigura ngo 1 milliard sawa ndibaza biratahuritse cyane uwo afise ikibazo muke mwandika wepfo muri comment kugira ngo ikibazo cyanyu tuzocishura hanyuma abataragira subscribe muyigire kugira ngo tuzobana twigira ivyigwa by'Icongereza hamwe dufise programme nziza cyane mu buryo bw'uko inyuma y'umwaka umwe abantu muzamwamenya Icongereza mu buryo bukomeye cyane ama video tuzishirako gatatu mu ndwi kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu rero iyo minsi niyo minsi twigirako no kuza tukigira hamwe Icongereza utaragira subscribe uyigire umenya ko wayigize ajya handitse s'abonner cyangwa subscribe usanga hasa n'ivu ariko iyo utarayigira usanga hatukura hafise ibara ritukura rero nyaragasa ugire subscribe kugira ngo tubandanye twigira hamwe Icongereza. Thank you very much. See you in the next lesson.